Muy buenas tardes, Mwiriwe neza amables amigos, bakundwa nshuti presentes, muri hano, autoridades municipales abajejwe y público umutekano aquí presente, hamwe n'abandi mwese muri hano, radioyentes abakurikiranira ku iradiyo, kumbonesha y kure, los que están a través de la ndetse línea n'abadukurikira telefónica. biciye ku murongo Que wa las telefone. bendiciones de Jesucristo, Ese imigisha nuestro Yesu amado Kristo Salvador, umukundwa wacu sean sobre umukiza cada uno de yoba ustedes kuri umwe wese muri y sobre mwebwe mí también. no kuri jewe nanje. En esta ocasión Muri kano kanya queremos twipfuza ver el kuraba misterio ibanga de la octava estrella. ry'inyenyeri y'umunani. Y para eso vamos a leer Nico gituma en tugiye el libro gusoma del mu Apocalipsis, gitabo c'ivyeshure Yohana capítulo 1, igice verso ca mbere 10 umurongo en wa adelante, 10 ukabandanya, donde nos habla la escritura aho icanditswe acerca kitubwira ku de las bijanye estrellas, para n'inyenyeri, que así podamos tener kugira un ngo cuadro bityo claro dushobore gutahura de neza este misterio de la iri banga octava estrella, ry'inyenyeri y'umunani. ya que esto Babona ko tiene ivyo que ver bitegerezwa kuba bifitanye con la isano obra bijanye de n'igikorwa Cristo. ca Kristo. Leamos Dusome Apocalipsis capítulo 1, ivyeshure verso Yohana 10, igice ca mbere umurongo wa donde 10 dice, kugeza ku mirongo 20 havuga "Yo ngo estaba en el espíritu en ku el munsi día del w'Imana Señor". nari Así muri dice Juan el mpwemu. apóstol. Uko niko Yohana Y intumwa oí avuze, detrás de mí numva una inyuma gran yanje voz ijwi como de rirenga trompeta nkiga inzamba que decía, rivuga riti, "Yo soy el Alfa ndi Alfa y el Omega, na Omega, el primero uwa y mbere el último. n'uw'iherezo. Escribe en un libro lo que Ico ves ubona y ucandike mu gitabo, envíalo a las 7 iglesias ukirungikira que amashengero están ndwi en ari Asia, muri Aziya, a Éfeso, ukirungike muri Esmirna, Efeso, n'i Pérgamo, Simuruna, n'i Tiatira, Perugamu, n'i Tiwatiri, Sardis, n'i Sarudi, Filadelfia n'i y Laodicea. Filadelfiya, n'i Y me Laodikiya. volví para ver la voz que hablaba Mpindukira kuraba conmigo, ijwi rivuganye y nanje. vuelto vi Mpindukiye 7 candeleros de mbona oro, ibitereko y kw'amatara en medio ndwi de los 7 vy'izahabu, candeleros kandi hagati a y'ivyo uno bitereko semejante kw'amatara al Hijo mbona del uwusa Hombre, n'umwana w'umuntu. a uno semejante al Hijo del Mbona uwusa Hombre, n'umwana vestido de w'umuntu una ropa que yambaye llegaba hasta imyambaro los pies, ishika ku y birenge, ceñido por el yambaye mu pecho gikiriza con un cinto umukanda de oro. Su w'izahabu, cabeza kandi y umutwe sus wiwe cabellos eran blancos n'umushatsi vyari vyera como nieve. nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Su cabeza y sus cabellos Kandi eran umutwe we blancos n'umushatsi como vyari blanca vyera lana, como nk'ubwoya nieve. bw'intama y'umweru Sus ojos canke nka como sheregi, llama de n'inyonga fuego, ziwe zasa y sus n'imbeya pies z'umuriro. semejantes Ibirenge a la bronce vyiwe bruñida, vyasa n'umuringa w'umwaka refulgentes utukujwe n'umuriro. como en un horno, y su voz como N'ijwi ryiwe estruendo ryari de rimeze muchas aguas. nk'iry'amazi menshi Tenía en su asuma, diestra kandi mu kuboko 7 kwiwe estrellas. kw'iburyo yari afise De inyenyeri su indwi. boca Mu kanwa salía una kiwe espada havamwo aguda inkota de 2 ikarishe. filos, y su rostro Mu nyonga era como hiwe el sol hari hameze cuando nk'izuba resplandece iyo en ryatse su fuerza. umutari. Cuando le vi, caí Ndamubonye como muerto a sus nikubita pies. imbere y'inyundo Y ziwe él puso su nk'upfuye, diestra sobre maze mí, ashirako ukuboko kwiwe kw'iburyo diciéndome, no ati, temas, ntutinye, yo soy el primero y el jewe último, ndi uwa y mbere el que vivo kandi ndi y uw'iherezo, estuve muerto. kandi ndi Mas muzima, he aquí que naye vivo narapfuye, por los siglos kandi raba mpora de ndi los muzima, siglos. ibihe bitazoshira. Y Amen. tengo las Mfise llaves de la imfunguruzo muerte z'urupfu y del Hades, o sea, del n'izikuzimu, infierno. ni ukuvuga ngo zikuzimu. Escribe las cosas que has visto, Nuko y las wandika que ivyo son, ubonye y las que han de ser n'ibiriho después de n'ibizoba estas. hanyuma y'ivyo. El misterio de las 7 Ibanga estrellas que ry'inyenyeri has visto indwi en mi izo mbonanye diestra, mu y kuboko de los 7 kwanje candeleros kw'iburyo, de oro, n'ivy'ibitereko kw'amatara ndwi vy'izahabu. las 7 estrellas Inyenyeri son ndwi los nizo ángeles de las 7 bamarayika iglesias, b'ayo mashengero ndwi. y los 7 candeleros que has Ibitereko kw'amatara visto ndwi navyo son las nivyo 7 mashengero iglesias. ndwi. Nuestro tema, Icigwa cacu el misterio n'ibanga de la octava estrella ry'inyenyeri que no se y'umunani ve en Apocalipsis, itaboneka mu vyahishuwe capítulo Yohana verso igice ca 20. mbere umurongo wa Porque 20. aquí solamente se Kuko ven ngaha haboneka 7 gusa estrellas inyenyeri ndwi y hamwe 7 candeleros. n'ibitereko kw'amatara Pueden tomar ndwi. asiento si tienen Murashobora voluntad. gufata ivyicaro vyanyu. Estas 7 estrellas Izi nyenyeri ndwi son ni los 7
n'intumwa ndwi canke abamarayika ndwi b'ibihe ndwi by'ishengero ry'abanyamahanga mu ntambuko canke mu bihe ndwi by'ishengero ry'abanyamahanga, kugira ngo dushobore gutahurira ibanga ry'inyenyeri nk'intumwa z'Imana. Twebwe dukeneye gutahura yuko ibi byose ari ibishushanyo, ibigereranyo, ari nabyo kandi Imana yakoresheje hariya kwa Aburahamu. Nk'akarorero turafise Aburahamu, hari w'Imana yariko iraganiriza mu nshuro zitandukanye, kandi turabe ingene Imana yaganiriye na Aburahamu. Mwibuke yuko ibintu Imana igiye gukora ku isi ivyerekana kw'ijuru, biba bishushanirijwe kw'ijuru. Murabe hano mw'Itanguriro igice ca 15, Imana iriko ivugana na Aburahamu, iramubwira uku gukurikira. Mu gice ca 15:5 haravuga ngo, katurabe haratubwira igice ca 15:5 haravuga ngo, ariko avuga kuri Aburahamu. Reka dusome duhereye mu gice ca 15 uhera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo, hanyuma y'ivyo jambo ry'Uhoraho riza kuri Aburahamu nko mu nzozi, riti, Aburahamu, ntaco utinya, ni jewe nk'inzo yawe, uzohabwa impera ikomeye cane. Aburahamu aramubaza ati, mwami Uhoraho, uzompa iki ko ngiye gupfa atakana nsize, kandi uzotorana urugo rwanje akaba ari Eliyezeri umunyadamasiko? Arongera ati, erega nta ruvyaro wampaye, kandi umunyarugo yavukiye iwanje niwe azotorana ivyanje. Maze ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri we riti, uyo si we azotorana ivyawe, ariko uzova mu kara kawe niwe azobitora. Aramusohokana hanze, aramubwira ati, irangamiza urabe mw'ijuru, uharura inyenyeri namba woshobora kuziharura. Ati, uruvyaro rwawe niko ruzongana. Yizera Uhoraho, Uhoraho abimuharurako nko kugororoka. Aramubarira ati, ni jewe Uhoraho nagukuye muri Uri i Bukalidaya kugira ngo nze nguhe iki gihugu ucegukire. Aramubaza ati, mwami Uhoraho, icomenyesha yuko nzocegukira ni iki? Aramwishura ati, abira inka y'ishashi imaze imyaka 3, n'impene ivyara imaze imyaka 3, n'imfizi y'intama imaze imyaka 3 nyene, n'intungura imwe n'icana c'inuma. Yabira ivyo byose abihimbaguramwo kubiri, igihimba cose agitumberanya na kigenze cacu, ariko inyoni zo ntiyazihimbagura. Ibisiga vy'amerwe ngo bigwe kuri iyo mivyimba, Aburahamu akabigurura. Ku kirengazuba Aburahamu itiro riramukuyikira, asinzira ubutikoma, maze ubwoba butewe n'umwiza w'umuzitanya buramufata. Uhoraho abarira Aburahamu ati, umenye neza yuko uruvyaro rwawe ruzoba inyambukira mu gihugu kitari cabo, kandi bazokorera bene co, nabo bazobagirira nabi imyaka 400, maze iyo hanga bazokorera nzoricira kwiteka, ariko amaherezo bazorivamwo bakwiye ubutunzi bwinshi. Ariko weho uzohambya basogokuruza amahoro, uzohambwa wisaziye neza, kandi abuzukuruza baba bazojayo nibo bazogaruka ino, kuko ubwabitanya ko bamori kutaruzura. Maze izuba rirenze bamaze gukorana, haboneka ikibengebenge c'umuriro gipfunduka umwotsi n'urumuri rwaka, bica hagati y'ivyo bihimba. Kuri uwo munsi nyene Uhoraho asezeranira Aburahamu isezerano, atuhereye ku ruzi rwo muri Egiputa ugashitsa ku ruzi runini ariko Efurati, uruvyaro rwawe ndaruhaye iki gihugu. Aha mwitegereza, Imana yariko irashiraho isezerano hamwe n'Aburahamu, nico gituma hakenewe ino nka y'ishashi imaze imyaka 3,
ino mpene ivyara imaze imyaka 3 n'imfizi y'intama imaze imyaka 3 hamwe n'intunguru imwe n'icana c'inuma kuko mwitegereze buri sezerano ryose risezeranywa habaye amaraso nico gituma hategerezwa gutangwa ikimazi aho hambere iyo abantu babiri baba bagiye gusezerana isezerano bafata igitungwa bakagicamwa kubiri igice kimwe bakagishira ku ruhande ikindi ku rundi ruhande nuko abantu baba bagiye gusezerana baca bahagarara hagati y'ivyo bihimba bibiri bityo bakaba basezeranye isezerano imbere y'Imana aha naho rero Imana yari kirasezerana isezerano n'Aburahamu kandi murabe namwe ingene Imana yamubwiye yuko uruvyaro rw'Aburahamu ruzoba nk'inyenyeri zo kwijuru nakuvuga yuko uruvyaro rw'Aburahamu rushushanywa n'inyenyeri zo kwijuru rero turafise uruvyaro rw'Aburahamu mu buryo bw'umubiri aribwo bwoko bw'Aburayo turafise n'uruvyaro rw'Aburahamu arya rishengero ry'umwami Yesu Kristo uruvyaro rwo mwijuru turafise Israeli yo kwisi na Israeli yo mwijuru rero turashobora kubona ingene uruvyaro rw'Aburahamu ingene rushushanywa atari no musenyi gusa ntirushushanywa no musenyi gusa wo ku kiyaga ahubwo byongeye kandi rushushanywa n'inyenyeri zo mwijuru kandi ijuru ritangaza icubahiro c'Imana itazanure ryayo rimenyekanisha igihugu c'intoke zayo bivugwa mu Izaburi ya 19 umurongo wa mbere rero murabe namwe hagati mu ruvyaro rw'Aburahamu kuba bashushanywa n'inyenyeri zo mwijuru abahungu bose n'abakobwa b'Imana bamwishengero ry'umwami Yesu Kristo nabo nyene bashushanywa n'inyenyeri kandi turabona yuko mwijoro urashobora kubona yuko hagati mu nyenyeri harimwo ibintu vyaka cane kandi bikaboneka ari binini kurusha izindi nyenyeri zose turabona ko ngaha mu gitabo c'ivyahishuwe Yohana Imana iriko irashushanya abamarayika ntomwa b'intambuko canke ibihendurwe vy'ishengero ry'abanyamahanga iriko irabashushanya n'inyenyeri kuko ni abakomoka muri Aburahamu muri Israeli yo mwijuru ko bw'ivyo rero ni inyenyeri kandi kubera ko ari intomwa ni inyenyeri nkuru ni kuvuga yuko bashushanywa n'inyenyeri rero mwitegereze ingene kandi vyongeye iyo vyanditswe bitubwiye ko kuvuka kwa Kristo kuza kwa Kristo turabwirwa mu gitabo cyo guharura igice ca 44 umurongo wa 17 ati hazova muri Yakobo inyenyeri canke inyenyeri zova muri Yakobo ivyo biba biriko bitubwira kuki kukuza kwa Mesiya aho tuba turiko tubwirwa kukuza kwa Mesiya nico gituma igihe Yesu yavukira i Betelehemu h'Iyudaya mu gice ca kabiri muri Mateyo mutagatifu haratubwira ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu c'Iyudaya ku ngoma y'umwami Herodi haza abanyabwenge bavuye iburasirazuba baja i Yerusalemu baraza bati umwami w'Abayuda yavutse ari hehe kuko twabonye inyenyeri yiwe turi iburasirazuba none tukaba tuzanywe no kumushengerera umwami Herodi avyumvise ahagarika umutima n'abe Yerusalemu bose akoranya abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bose bo muri ubwo bwoko arababaza ati Kristo azovukira hehe bati ni Betelehemu mu gihugu c'Iyudaya niko vyanditswe no muntu yavugishwa n'Imana ngo kandi wewe Betelehemu mu ntara ya Yuda nturi mutoya mu baganwa ba Yuda kuko kuri wewe hazova uganza niwe azoragira abantu banje b'Abisirayeli rero murabona ingene hano abamajusi bashitse i Yerusalemu babaza ati umwami w'Abayuda ari hehe kubera iki kuko inyenyeri yiwe
bari bayibonye iburasirazuba. Aba bamajusi aba banyabwenge baba hariya mu gihugu ci Babuloni bari baje bavuye i Babuloni, kuko i Babuloni bo bari baravye bari Babuloni bari hariya i Babuloni hariya mu buseruko, bari babonye rero iyo nyenyeri kwijuru. Bari baravye mu gihugu ca Isirayeli, arico cari igihugu cari kirimwo isezerano ryo kuza kwa Mesiya. Iyo nyenyeri yari kuva hehe? Muri Yakobo, no kuvuga ngo mu bwoko bw'Abaheburayo. Rero bo bari Babuloni baraba mu gihugu ca Isirayeli, baca babona ico kimenyetso kwijuru, ikimenyetso cyo kuza kwa mbere k'umwana w'umuntu. Babonye iyo nyenyeri kwijuru nk'ikimenyetso, kandi bo igihe bashika i Yerusalemu, mwitegereze, baravye bari iburasirazuba baraba iburengerazuba, niho baravye babona inyenyeri hejuru y'igihugu ca Isirayeli. No kuvuga yuko kuri bo aribo baba hariya mu buseruko, baravye iburengerazuba, babonye iburengerazuba, bahabonye inyenyeri y'i Betelehemu. Ariko bo bari iburasirazuba hariya Babuloni, hari mu buseruko, niho bari babona iyo nyenyeri, bayibona hejuru y'ubwoko bw'Abaheburayo, hejuru y'igihugu ca Isirayeli. No kuvuga ngo baravye bari mu buseruko baraba iburengerazuba. Nico gituma bo bari burasirazuba barabajije bati, umwami w'Abayuda ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi burasirazuba. No kuvuga ngo bo baravye bari hariya iburasirazuba baraba mu gihugu ca Isirayeli, babona iyo nyenyeri. Nico gituma baciye bagenda berekeza mu gihugu ca Isirayeli, nuko barabaza bati, umwami w'Abayuda ari hehe? Kuko bo bari bazi yuko ico kimenyetso kigaragaye kwijuru ko Mesiya ko yaterezwe ko ari kw'isi, kuko Bibiliya yaravuga ngo muri Yakobo hazova inyenyeri. Rero mwitegereze ingene iyo Imana igiye gukora ikintu kw'isi iracerekana kwijuru, kuko ijuru ritangaza icubahiro c'Imana, itazanure naryo rigatangaza ibikorwa by'intoke zayo. Nico gituma Kristo byongeye igihe yari karavuga mu buryo bw'ubuvugishwa, yavuze ngo hazoba ibimenyetso hehe? Kwijuru. Kuko ivyo bimenyetso kwijuru bivuga ibintu bitegerezwa kuba biriko birabera kw'isi. Nk'akarorero, iyo turiko turabwirwa ku kimenyetso c'umwana w'umuntu kwijuru, kuko tuba turiko turabwirwa ku kimenyetso kwijuru kizoba kiriko kirashingira intahe ku munsi wa nyuma, gishingira intahe kuza k'umwana w'umuntu. Rero nkitegereze ngene abamajusi babonye ico kimenyetso kwijuru, iyo nyenyeri kwijuru, kandi bari bazi yuko Mesiya yari kw'isi, kuko iyo nyenyeri kwijuru yashushanya Mesiya, kuko Mesiya niwe nyenyeri nkuru, niwe ari nyenyeri icibibatsi yo mu gaturuturu. Rero murabe ingene Kristo byongeye ashushanywa n'inyenyeri, inyenyeri yo mu gaturuturu canke inyenyeri c'ibibatsi yo mu gaturuturu, nk'uko biri mu vyahishuro Yohana igice ca kabiri umurongo wa 28, n'ivyahishuro Yohana igice ca 22 umurongo wa 16. Rero murabe ingene kandi vyongeye turabona ko ubwoko bw'Abaheburayo, Isirayeli yo kw'isi na Isirayeli yo mw'ijuru, ubwoko bw'Abaheburayo n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, bose bashushanywa n'inyenyeri zo kwijuru. Kandi nico gituma igihe Imana ishatse kuvuga mu buryo bw'ibishushanyo, ivuga ku bintu irashobora gufata inyenyeri, izuba, ukwezi, n'ivyo bintu byose, kandi muri ivyo bimenyetso igaheza ikaganiririzamwo ihanga ryayo. Nk'akarorero turafise akarorero ka Yozefu, ari we yagize inzozi, aho we yabonye izuba, ukwezi n'inyenyeri 11 zunama imbere yiwe zimwunamira. Ivyo biri mu gice ca 37 mu gitabo c'Itanguriro. Katurabe ingene izi nzozi zari zimeze, kugira ngo dushobore gutahura neza kino kintu gikomeye cane. Katurabe hano igice
igice ca 37 murongo w'umunani ukabandanya haravuga ngo iki cyanditswe kandi kirafise iki kibanziriza imbere yaho nazo nyene n'inzozi. Haravuga ngo bene se baramubaza bati aho ni wewe uzotuganza, ni wewe uzodutwara. Nakuvuga ngo bariko barabwira bene wabo na Yozefu, bariko bwira Yozefu ari we yari yagize izo nzozi. Izo nzozi ziwe n'ayo majambo yiwe bituma barushiriza ko mwanka. Yongera kurota izindi nzozi azirotorera bene se ati nongeye kurota izindi nzozi, narose izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyunamira. Mwibuke yuko Yozefu yari afise imyaka 17 gusa. Haravuga ngo azirotorera se na bene se aramukankamira ati izo nzozi ni inzozi iki? Aho jewe na nyoko na bakuru bawe tuzoza dukubita inkoro hasi imbere yawe. Bene se bamugirira ishari, ariko se azigama ayo majambo mu mutima wiwe. Rero muraba ingene Yozefu yagize izi nzozi kumbure zidasanzwe ku bantu bamwe bamwe, ariko ntizari inzozi zindi, ahubwo zari inzozi zatanzwe n'Imana. Kandi mu kuba ari inzozi zari zatanzwe n'Imana, zategerezwa gushitswa izi nzozi. Kandi kugira ngo zino nzozi zishitswe, Yozefu yategerezwa kugera mu gihagararo c'umuganwa mu bwami. Kandi mu gushika muri ico gihagararo c'umuganwa c'umwami, we yategerezwa kuba ari muri ico kibanza, bene wabo nabo bakaza kumwunamira imbere yiwe. Reka rero turabe ingene izi nzozi zashikijwe mu gice ca 45 murongo wa mbere ukabandanya. Haravuga ngo maze Yozefu ntiyaba agishobora kwiyumanganya imbere yabo bahagararanye bose, aca aravuga n'ijwi rirenga ati nimutaramura abantu bose. Nuko ntihagira ubundi muntu n'umwe asigarana na Yozefu igihe yibarira bene se. Ubona ko Yozefu ngaha yari nk'umuganwa, nk'uwa kabiri mu ubwami bwagutse bwa Farawo bwo muri Egiputa. Bene wabo nabo bari bashitse muri Egiputa kugira ngo bagore imfungurwa. Ntibari bazi uwo musore uwo ari we. Uwo muntu yari ari ngaho nk'uwa kabiri ku ntebe y'ubwami ya Farawo. Ntibari bazi yuko ari Yozefu mwene wabo. Yozefu yari yarose n'izina rishasha igihe yagigwa nk'uwa kabiri mu bwami canke ku ntebe y'ubwami ya Farawo. Turabwirwa mu Itanguriro igice ca 41 umurongo wa 45 haravuga ngo Farawo yita Yosefu irindi zina Safinati Paneya, amushingira Asenati mwene Potifera umuherezi wo mu gisagara Oni. Yosefu araheza agenda igihugu ca Egiputa. Yosefu yari amaze imyaka 30 igihe yarenguka imbere ya Farawo, nuko arijura ava imbere ya Farawo agenda igihugu cose ca Egiputa. Murabe namwe ku myaka 30, nuko vuga igihe yari afise imyaka 17 yagize inzozi ko bene wabo bazomwikubita imbere hamwe na se na nyina, ko bose bazomwikubita imbere. Rero igihe yari afite imyaka 30 yaciye adugaja mu kibanza c'umwami umuganwa n'uwa kabiri ku ntebe y'ubwami ya Farawo. Hanyuma imbere gato mu myaka runaka hanyuma hari hagiye gushitswa, imbere yuko ashika ku myaka 40 hari hagiye gushitswa inzozi Yozefu yagize. Ngaha rero mwitegereze namwe. Y no quedó nadie con él al darse a conocer
nuko ntihagira uwundi muntu n'umwe asigarana na yozefu igihe yibarira bene se. Araturikisha ararira, abanyegiputa barabyumva, no kwa farawo barabyumva. Yosefu abarira bene se ati erega ni jewe Yosefu. Aho data aracariho. Bene se babura ico bavuga kuko barandutse imitima kubona bari imbere yiwe. Yozefu abarira bene se ati ndani munyegere. Baramwegera, aravuga ati ni jewe Yozefu mwene so, umwe mwaguze ngashorwa muri Egiputa. None ntimubabare ngo mwirakire kuko mwanguze ngashorwa ino, kuko Imana ariyo yatumye mbitangira imbere ngo mbe kirokora. Ikigoyi kimaze imyaka 2 mu gihugu, yari imyaka 7 y'umusesekara, ariyo yatanguye igihe Yozefu yarafise imyaka 30. Hanyuma hari kuza iyindi myaka 7 y'inzara y'amapfa. Ico gihe rero hari haheze imyaka 2 y'amapfa y'inzara. Nuko rero Yozefu yarafise imyaka 39. Ku myaka 39 mwitegereze namwe hano, ku myaka 40 yarihishuriye bene se. Haravuga ngo kandi haracasigaye iyindi myaka 5 batazoruha barimwe mu canke ngo bimbure. No kuvuga ngo ntibazoshobora kurima canke ngo bimbure kuko cari gihe c'amapfa kw'isi. Imana niyo yatumye mbitangira imbere kugira ngo ibabogore mugire ico musiga mw'isi, ibarakoza agakiza gakomeye. Rero turashobora kubona ingene bene wabo na Yozefu bari bamwikubise imbere igihe baza kugura imfungurwa. Rero murabe Yozefu yarabihishuriye, baraheza baratahura yuko uwo muganwa yarari muri Egiputa ko ari Yozefu, nubwo yari afise izina risha. Rero mwitegereze ingene Yozefu ngaha ashushanya Kristo. Kristo niwe ubwoko bw'Eheburayo bwagurishije, basabye ngo yicwe ku musabyi Karuvariyo, arabambwa. Kristo yaragurishijwe, agurishwa na Yuda Iskariyoti, amugurisha intete z'ifeza nk'uko byagenze no kuri Yozefu. Rero murabona yuko igihe Kristo yapfa akazuka akaduga mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana mu ijuru. Nk'uko Yozefu nawe igihe yapfa mu gasho yicaye ku ntebe y'ubwami ya Farawo, hari nk'uwa kabiri ku ntebe y'ubwami ya Farawo, yarose n'ikidodo ca Farawo. Nuko Yozefu araheza aganza Egiputa yose. Umuntu yaruta Yozefu gusa yari Farawo, nta wundi. Rero mwitegereze namwe ingene Kristo yicaye ku ntebe y'ubwami y'Imana mu ijuru, kandi yaciye ahabwa ububasha, ubutware bwo kuganza ivyaremwe byose, kandi yarose n'izina risha igihe yaduga mu ijuru. Yararose izina rishasha neza cyane. Mwitegereze mu vyeshure Yohana mu gice ca 2 murongo, reka turabe hano mu gice ca 3 murongo wa 12 haratubwira ngo Kristo aratubwira atunesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosohoka ukundi. Nanje nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umugo w'Imana yanje, niwe Yerusalemu musha gururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ku izina ryanje risha. Abantu bamwe ntibazi yuko Yesu Kristo afise izina risha, ariko ngaha nyene we nyene aravyivugiye. No mu vyeshure Yohana mu gice ca 2 murongo wa 17
ariko aratubwira ko kuza k'umwami nk'ibuye. Umuvugishwa n'Imana Daniyeli yabonye mu gice cya kabiri mu gitabo ciwe igihe yasigura inzozi za Nebukadineza. Iryo buye ridasetuwe n'abako Nebukadineza yabonye n'umuvugishwa Daniyeli nawe nyene akaribona, harya rukuza kwa kabiri kwa Kristo. Mwitegereze ngaha iri buye kandi riragaragara, haravuga ngo uri n'ugutwi niyumve canke mabwira amashengero, unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera, kuri iryo buye handitswe ko izina risha nta muntu arizi atari uzorihabwa. Rero aha haratwereka ibuye ryera ryanditswe ku izina risha, handitse ngo nzomuha ibuye ryera, kandi kuri iryo buye handitswe ku izina risha. Iri niryo zina risha ry'umwami Yesu Kristo. Rero murabona yuko ngaha ibuye ryera, ariko kuza kwa Kristo mu kuza kwiwe kwa mbere yaje mu izina Yesu. Rero ukuza kwa Kristo ko ku munsi wa nyuma aza afise izina risha. Iryo niryo zina risha ry'umwami Yesu Kristo, ariryo yarose igihe yaduga mu ijuru, nk'uko Yozefu nawe yarose izina risha igihe yaduga yicara ku ntebe y'ubwami, aba umutware, umuganwa w'umutware atwara Egiputa yose. Rero mwitegereze namwe, Kristo yarose izina risha, wenyine ubwiwe aravuga ko afise izina risha. Rero iri zina risha riri hehe? Ryanditswe kwa kakabuye kera. Iryo niryo zina rihoraho ry'Imana, kandi iryo niryo zina ry'umugwa w'Imana yacu Yerusalemu musha, ariwo ufise izina. Iri zina ufise n'izina rihoraho ry'Imana, kandi iryo niryo zina risha ry'umwami Yesu Kristo. Rero mwitegereze, niba ukuza kwa kabiri ari banga kangahe cyane aja afise izina rishasha, naho kuko kabuye kera kaje kanditswe ku izina risha. Rero mwitegereze, ibi nuko bimeze nk'igihe Yozefu yishurira bene se, yari afise izina risha, kandi Kristo nawe igihe yishurira ubwoko bw'Abaheburayo nawe nyene azoba afise izina risha. Ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuzogira izina risha, kandi muri iryo zina risha niryo zokwihishuriramwo Yesu Kristo yishurire mu bwoko bw'Abaheburayo, kandi hazoshitswa mu bwoko bw'Abaheburayo bya bindi byashitswa ngaha kuri Yozefu. Bene se baraje kurondera imfungurwa, kandi bari kubisa imbere yiwe. Uko ni nako bazokwikubita imbere ya Kristo mu bwoko bw'Abaheburayo, bari bararondera imfungurwa zo mu gihugu impwemu z'ubugingo, kandi ibyo ni byo ku munsi wa nyuma. Rero mwumve ngene bino bintu bishushanywa mu buryo buciye bugufi. Tubona yuko zino nyenyeri 11 zari kwikubita imbere ya Yozefu zishushanya abana 11 ba Yakobo, abahungu 11 ba Yakobo, kandi mu gihe ca nyuma n'imiryango ya Isirayeli hamwe n'abayihagarariye nibo bazokwikubita imbere y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi bazoronka umugisha wa Kristo. Azobaganiriza mu rukundo rw'Imana, azobihishurira, kandi azobahezagira, kandi bazohamagagwa begeranwe 144 by'Abaheburayo, 12 bya buri muryango. Kandi nico gituma Kristo arungika marayika wiwe avize ikidomejo c'Imana nzima mu vyesho Yohana igice c'indwi, kugira ngo ahamagare yegeranye 144 by'Abaheburayo. Rero murabe ingene umugambi w'Imana turafise ibishushanyo, ibimenyetso by'inyenyeri, ibishushanyo by'inyenyeri, izuba n'ukwezi, kandi turafise
na bino bishushanyo biriko birashitswa ku isi mu biremwa abantu. Murabe ingene izi nyenyeri cumi n'imwe zishushanya abahungu 11 bene wabo na Yozefu. Izuba naryo ryashushanya Yakobo, ukwezi nako kwashushanya nyina wa Yozefu. Rero mwitegereze namwe ingene ngaha mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana harakoreshwa bino bimenyetso, bino bishushanyo, ari navyo nyene vyakoreshwa no mu Isezerano rya Kera, kugira ngo dutahure bino bimenyetso vy'izuba, ukwezi n'inyenyeri n'ibindi byo mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana. Duteza gutahura bino bishushanyo biriko birakoreshwa hariya mu Isezerano rya Kera. Rero murana yuko inyenyeri zishushanya abantu b'Imana ngaha ku isi. Kandi iyo havuzwe ku nyenyeri nkuru nka birya vyaka cane n'ibindi ni intumwa z'Imana. Kandi ngaha zino nyenyeri ndwi zigaragara mu Vyahishuriwe Yohana igice ca mbere ziri mu kuboko kw'iburyo k'umwana w'umuntu ni abamarayika n'intumwa b'intambukiro canke ibihendwi vy'ishengero ry'abanyamahanga. Izo ntumwa ndwi zirungikwa na Kristo uva mu gihugu mu kindi. Uwa mbere muri bo yabaye Pawulo, we yabaye inyenyeri ya mbere, intumwa ya mbere yo mu gihe ca mbere c'ishengero ry'abanyamahanga, ajo cashikirijwe muri Aziya ntoya. Marayika ntumwa wa kabiri w'ishengero ry'umwami Yesu Kristo ahagarariwe n'inyenyeri ya kabiri yabaye Irene. Mwibuke ko mu ngoro naho nyene ahera hari igitereko kw'amatara kiriko amatara ndwi, kandi ayo matara y'abari karaka, kandi ayo matara y'abari karaka yashushanya ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga hamwe n'intumwa ndwi, abamarayika ndwi ntumwa bakidwe n'umuriro wa mpwemu w'Imana. Kandi mwitegereze namwe ingene umuriro wa mpwemu w'Imana wariko waka muri buri gihe biciye mu ntumwa ya buri gihe. Kandi buri umwe wose muri ino mico wari uri kuri buri tara, murabe namwe ni inyenyeri ya buri gihe, intumwa ya buri gihe. Marayika ntumwa wa kabiri yabaye Irene, kandi yashizwe hariya mu Bufaransa, kuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryagiye vuba mu ntambo kuja mu yindi, vuba no mu gihe uja mu kindi, ryigaragaza hagenda haragaragara buri ntambuko buri gihe. Kandi hakaba abatorejo ba buri gihe ndetse n'intumwa ya buri gihe mu kibanza gihwanye na buri gihe. Igihe ca mbere muri Aziya ntoyi, ca kabiri mu Bufaransa aho Irene yabaye intumwa yaho, ica gatatu igihe ca gatatu cabereye mu Bufaransa no mu Bungiriya, intumwa y'ico gihe yabaye Marte. Igihe ca kane turabona ko cashikirijwe naco nyene mu Burayi, intumwa yacu yari Koromba, cashikirijwe mu kibanza co mu Burayi. Igihe ca gatanu co nyene cashikirijwe hariya mu Burayi nyene, hariya mu Budagi, intumwa yacu yabaye Luteri. N'igihe ca gatandatu co nyene cashikirijwe hariya mu Burayi, hariya mu Bwongereza, intumwa yacu yabaye Yohana Wesley. Igihe c'indwi cashikirijwe muri Amerika ya ruguru. Muhemu wa Kristo yaragurutse ava mu Burayi agurukira muri Amerika ya ruguru, nuko ashitsa intambako y'indwi canke igihe c'indwi muri Amerika ya ruguru. Kandi yarungitse marayika ntumwa w'indwi, inyenyeri yiwe y'indwi muri Amerika ya ruguru. Buri umwe wese muri izi ntumwa yabaye inyenyeri ya buri gihe mw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ariryo ryariko riraca mu ntambako canke mu bihendugwe vy'ishengero, arivyo bihuye n'igihe c'ijoro. Kuko ikiringo c'ubuntu hamwe n'ibihe by'ishengero bikirimwo bihuye n'igihe c'ijoro, kuko bihuye n'igihe ubwo bw'abanyamahanga aribwo buganje isi.
kandi ibyo bishushanya ijoro kuri uno mumbe w'isi. Ariko mu ijoro haba inyenyeri indwi, imwe imwe muri buri gihe, intumwa ndwi za Kristo, umwe umwe wese muri buri gihe no muri buri kibanza, bariko baratanga umuco, bariko baramurika batanga umuco wa Kristo, nuko bakatuzanira ubutumwa bwa Kristo muri buri ntambuko. Buri ntumwa yari iri muri buri gihe c'ishengero ry'umwami, no kuvuga ngo intumwa ya buri gihe yari iri mu gihe cayo, imurikisha umuco wa Kristo hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ishengero rya Yesu Kristo naryo ryaramuritse, ryaratse kw'isi nk'uko ukwezi kwakira kw'isi. Ariko ukwezi kurafise intambuko zitandukanye, kurafise intambuko y'ukwezi kuzuye, ariko kandi kurafise n'intambuko aho kugenda kurasubira inyuma, kurenga kugeza ubwo kuzimangana. Rero mu gihe c'iherezo turana yuko ukwezi kurenga kukazimangana, kuko hagera igihe ubwo gutegerezwa kurenga. Kandi iyo hageze ico gihe turana yuko haca hagera intambuko y'Imana, intambuko y'urukerera, aho umutwenzi uba utambitse. Arico gituma haza kw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo urukerera rushasha, haraheza hakaza atari intumwa z'ibihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga, arizo zabaye mpemu ndwi z'Imana zakwiragiye mu isi yose, zazungurutse mu isi yose. Mu vyeshuri Yohana igice ca mbere haratubwira, mu vyeshuri Yohana igice ca mbere umurongo wa 4 haratubwira ngo jewe Yohana ndabandikiye mwebwe mu mashengero ndwi yo muri Aziya, ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri yo, iriho kandi yamyeho kandi igirize, biva no ku mpemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo. Reka rero turabe izi mpemu ndwi ziri imbere y'intebe y'ubwami izarizo. Mu vyeshuri Yohana igice ca 4 murongo wa 5 haravuga ngo, kandi kuri ya ntebe y'ubwami hava imiravyo n'amajwi n'imituragaro, kandi murindwi z'umuriro zakira imbere y'iyo ntebe nizo mpemu ndwi z'Imana. Murabe, izo murindwi ni ibihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga hamwe n'abamarayika ndwi ntumwa b'umwami Yesu Kristo. Kandi murabe, izi murindwi n'amatara ndwi ni mpemu ndwi z'Imana. No mu vyeshuro Yohana mu gice ca 5 murongo wa 6 haravuga ngo, mbona hagati ya ntebe na vya binyabugingo bine no hagati y'aba bakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe, afise amahembe ndwi n'amaso ndwi. Nivyo mpemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mu isi yose. Rero murabe ingene anamaso ndwi ari ku mahembe ndwi, ariko umwagazi w'intama, ayo maso ndwi ni impemu ndwi z'Imana zikwiragira zizunguruka mu isi yose. Ni mpemu w'Imana, mpemu wa Kristo agaragariye muri buri umwe mw'abamarayika ntumwa b'ibihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Kandi nico gituma bo izi ntumwa ni inyenyeri ndwi zigaragara ziri mu kuboko kw'iburyo kwa Kristo, kandi byongeye ni mpemu ndwi z'Imana zikwiragira mu isi yose, kuko mpemu wa Kristo muri bo yariko arazunguruka isi yose yigaragarije mu muri w'umuntu muri buri mumarayika ntumwa wa buri gihe. Kandi mbega nihe haturuka bino bigereranyo byose by'inyenyeri ndwi, abamarayika ndwi, impwemu ndwi z'Imana n'ibindi n'ibindi? Muri Zekariya igice ca 3 murongo w'9 haravuga ngo, eherabibuye nshize imbere ya Yosuwa, kuri iryo buye rimwe hariko amaso ndwi. Nzorica ko amagarwe niko Uhoraho n'ingabo agize, kandi kugabitanya kw'ico gihugu nzogukuraho umunsi umwe. No muri Zekariya igice ca 4 murongo
wacu mukabandanya haravuga ngo mbega hari uwogaye ibikira umugero ku munsi w'intangamarara bazonezerwa babonye karisho mu ntoke za Zerubabeli ya yandi ndwi nizo nyonga zuhoraho zinyuranganya mu isi yose hirya no hino muraba inyonga zuhoraho zinyuranganya mu isi yose ni amaso ndwi ariko mahembe ndwi ariko umwagazi w'intama mu vyahishuwe Yohana igice ca 5 umurongo wa 6 abo ni bamarayika ndwi ntomwa b'ibintu by'ishengero aho mwemu wa Kristo yarari ariko arigaragariza kandi turashobora kubona ingene bano bamarayika ndwi ntomwa bagize ubukozi bwabo. Uwanyuma mwana bamarayika ndwi ntomwa yabaye Revera William Branham aho mwemu wa Kristo yari ko arigaragariza. Iyo havuzwe ku maso ndwi ni abagira amayerekwa ndwi, kuko abagira amayerekwa n'abavugishwa n'Imana bashushanywa n'amaso, kuko n'abantu babona kure barabona, baragira amayerekwa bakabona ibintu Imana ibereka, kuko barungikwa kubw'iyo mpamvu. Rero nyuma y'ano maso ndwi n'inyenyeri ndwi arizo mpemu ndwi z'Imana zinyuranganye zigakwiragira mu isi yose, muri ko no kugaragara guhambaye ndwi kwa mpemu wa Kristo muri no myaka 2000 yaheze mu bantu ndwi mu ntumwa ndwi za Kristo. Mbega niki kindi dufise umugambi w'Imana? Mbega inyenyeri zaraheze? Inyenyeri zaka mwijoro, nubwo ku murango ziba ziri hariya hejuru, ariko ntidushobora kuzibona kiretse imwe gusa, ariyo ari inyenyeri yo mu gaturuturu. Nubwo umutwenzi uba wamaze gutangura kurasa, nuko bukaba bwatanguye guca, yoyo ibikiboneka. Kandi intambuko ndwi canke iberwe by'ishengero ry'abanyamahanga bimaze guhera, nuko ubukozi bw'abamarayika ndwi ntomwa bukarangira. Natwe turakeneye intumwa ya Kristo, intumwa y'Imana, kugira ngo itumurikire ikoresheje ijambo ry'Imana, itumenyeshe ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba kuri uno munsi wa nyuma, bityo iduhishurire umugambi wose uhwanye na kino gihe ca nyuma. Kandi inyenyeri ndwi zo mu bihe ndwi by'ishengero zararangije igikorwa cazo. Ubu turi mu rukerera, aho umutwenzi utambitse, umutwenzi w'umunsi mushasha w'ikiringo hamwe n'umunsi mushasha w'ikimpumbi. Mbega none Imana izoduha iyindi nyenyeri? Iduha iyindi nyenyeri, iyo bari ya kangahe? Iyo bari inyenyeri y'umunani. Reka rero turabe namba dufise isezerano ry'inyenyeri y'umunani. Haravuga mu Vyahishuwe Yohana igice ca 2 umurongo wa 48, haravuga ngo kandi nzomuha ikinyenyeri co mu gaturuturu. Inyenyeri yo mu gaturuturu ntabwo ari inyenyeri ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, ya gatandatu canke y'indwi, ahubwo ni inyenyeri y'umunani, kuko iyo niyo nyenyeri iboneka iyo buriko buraca. Nubwo iba yabonetse mwijoro, ariko iraboneka no mu gatondo mu rukerera. Iyo hariko haraboneka iyo nyenyeri, aho nyene urashobora kuba uriko urabona yuko bugenda buraca, kandi n'umuco w'izuba niwo ugiye kurasa. Umutwenzi ubutambitse iyo ubonye nyenyeri icibatse yo mu gaturuturu igaragaye. Kandi isezerano nuko unesha nzomuha inyenyeri yo mu gaturuturu. Reka turabe uwo ari we rero ino nyenyeri yo mu gaturuturu. Mu Vyahishuwe Yohana mu gice ca 42 umurongo wa 16 haravuga ngo jewe Yesu ntunye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo kubw'amashengero.
ni jewe munago uhishize ca Dawidi ndamwuzukuruza wiwe kandi ndi kinyenyeri gica ibibatsi co mu gaturuturu. Ninde ari inyenyeri c'ibibatsi yo mu gaturuturu? Ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Nukuza kwa kabiri kwa Kristo agaragaye ku munsi wa nyuma mu rukerera, igihe umutwenzi utambitse, inyenyeri yo mu gaturuturu ikabiri kiraka iduha ubutumwa bwayo yuko umunsi mushasha uri kuratangura, kandi ko ari kuhatangura umunsi mushasha w'ikiringo ku bahungu bose n'abakobwa b'Imana bahari babaye kuri uno munsi wa nyuma, bakabona inyenyeri c'ibibatsi yo mu gaturuturu iriko iratumurikira mu nzira mu munsi mushasha w'ikiringo, kandi idushingira intahe y'umunsi mushasha w'ikiringo n'umunsi mushasha w'ikimpumbi utanguye, kandi ikatwungura ubwenge kugira ngo dushobore gutahura yuko turi ku munsi mushasha w'ikiringo. Umunsi mushasha w'ikiringo c'ubwami uriko uratangura, n'umunsi mushasha w'ikimpumbi c'indwi nawo nyene uriko urarabagirana, uriko uratangura. None ikimpumbi c'indwi ni iki? Umunsi umwe imbere y'umwami ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe. Tubigirwa na Petero wa kabiri igice ca gatatu umurongo w'8 hamwe n'izaburi ya 90 umurongo wa 3. Kandi iyo tubwiwe ku minsi ya nyuma imbere y'Imana kubiramwo abantu ni ibimpumbi vya nyuma. Igihe umwami wacu yari karavuga ubutumwa ngaha ku isi mu myaka 2000 iheze, intumwa mutagatifu Pawulo mu gwete yandikiye Abaheburayo mu gice ca mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri avuga ko abantu bariko baraba mu minsi ya nyuma. Haravuga ngo kera Imana yabaririye basogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo avuze ryari? Muri ino minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriyeho kuba samuragwa wa byose, niwe yahaye kurema isi. Murabe, mutagatifu Pawulo avuga yuko Imana yavuze biciye mu mwana wayo ryari? Mu minsi ya nyuma. Kandi haraheze imyaka 2000, imyaka nk'ibihumbi 2000, kandi atubwiye yuko igihe ari iminsi ya nyuma, kuko iminsi ya nyuma ni ikihumbi ca gatanu, ikihumbi ca gatandatu hamwe n'ikihumbi c'indwi. Kandi igihe Yesu yari afise hagati y'imyaka 4 n'imyaka 7 y'amavuka, hatanguye ikihumbi ca gatanu. Mu yandi majambo, hatanguye iminsi ya nyuma. Mwabonye ibanga ry'iminsi ya nyuma? Ni ibimpumbi vya nyuma ko biremwa abantu, arivyo ari ikihumbi ca gatanu, ca gatandatu n'ikihumbi c'indwi. Kandi twongeye ko kirangamisi imyaka gucegwa kiriko twamaze gushika hehe? Mu kihumbi c'indwi, ku munsi wa nyuma imbere y'Imana. Kandi turi mu rukerera rushasha rw'umunsi mushasha w'ikimpumbi. Umutwenzi watambitse agatondo k'umunsi mushasha w'ikimpumbi, ndetse nako munsi mushasha w'ikiringo, ako munsi mushasha w'ikiringo c'ubwami, aho Kristo azokwima ubwami bwiwe, azokwimika ubwami bwiwe ngaha ku mumbe w'isi. Ivyo byose byarasezeranijwe ko bizoba mu kihumbi c'indwi. None ni mu mwaka w'ikimpumbi c'indwi, turindire bishitswe byose, hanyuma tuzoheza tubone umwaka hazotangurira inganje y'ubwiza y'imyaka igihumbi ya Kristo, ariyo izotangura nyuma y'akabaro gakomeye. Ariko imbere y'akabaro gakomeye harahamagagwa hakegeranwa abatojwe n'Imana, bakegeranywa n'ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma, ari ryo jwi rya Kristo, ijwi ry'inyenyeri y'umunani rigaragaye ku munsi wa nyuma, rihamagara ryegeranya abatoranijwe bose. Hanyuma abapfuye bizera Kristo bazozuka, natwe bakiri bazima tuzohindurwa. Hanyuma tuzomara ngaha iminsi iri hagati ya 30 na 40 turi mu mibiri ihoraho. Hanyuma tuzova ngaha tuje mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, turi kumwe n'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo.
tuzogenda turi mu mubiri musha kuko mwono mubiri ntitwoshobora kuva hano ngo tuje mu bwami bwo mu ijuru, kuko inyama n'amaraso ntibishobora kuragwa ubwami bw'Imana canke ibibora ntibiragwa ibitabora. No kuvuga ngo ntitwoshobora kubandanya tubaho ibihe bidashira turi mwono mubiri upfa ubora kandi umara igihe gito. Dukeneye umubiri musha, kandi Kristo yarawusezeranye, awusezerana n'umwe wese muri mwebwe na jewe kandi tuzoronka umubiri musha nk'uko yabisezeranye. Twese tuzohindurwa, tuzogira umubiri musha, kandi tuzogira ishusho n'akameremere cy'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Abikorintho ba mbere 15:49 kugeza ku 55 harashingira intahe kuko uri kw'Imana, kandi hazoba ryari aho inzamba ya nyuma izovugira, niko Pawulo yavuze, kuko inzamba izovuga, hanyuma abapfuye bizera Kristo akaba ari babanza kuzuka, hanyuma natwe bakiri bazima tuzoca duhindurwa. Iryo ni isezerano ry'umwe wese mu bahungu n'abakobwa b'Imana ari bamazina yabo yanditswe mu gitabo cy'umwagazi w'intama uhereye ku visi itararemwa. Ni kuvuga yuko wewe izina ryawe ritanditswe mu ijuru uhereye mwuno mwaka, ahubwo byanditsweyo uhereye ku visi itararemwa. Nuko rero murabe impamvu we yaje ahamagara yegeranya abatoranijwe biwe bose, nuko amazina yabo yanditswe hehe mu gitabo cy'umwagazi w'intama mu ijuru. Ico gituma Kristo yavuze ngo intama zanje zumva ijwi ryanje zikankurikira, kandi nanje ndazihamagara mu izina. Mbega ni gute yozihamagara mu izina mu gihe zidafise amazina yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'umwagazi w'intama? Nuko rero amazina yazo ariyo, ico gituma zihamagara mu izina, kandi nazo ziraza. Kandi Kristo yaravuze ngo mfise n'izindi ntama zihari zo muri uru rugo, nazo nyene birankuye kuzija imbere, zizokumvira ijwi ryanje, hazomuka kumwe n'umwungere umwe. Yohana Mutagatifu igice c'icumi murongo wa 14 kugeza ku 16. Kandi biciye muri buri umwe mw'abamarayika ntumwa abo twavuze b'intama canke ibintu by'ishengero ry'abanyamahanga, Kristo yari kwarahamagara yegeranya intama ziwe uva mu gihe uja mu kindi. Ubonaho rero ku munsi wa nyuma mu gihe cy'ibiriko bizifuruka, mwitegereze, mu gihe cy'ibiriko bizifuruka ngaha hejuru ari naho hatangurira hugurukira ikiringo gishasha, kandi ikibanza gishikirizwa mu gihe cy'ibiriko bizifuruka ni Amerika Latine na Karayibe. Aho niho Kristo azobagaragariye, atari muri bano bamarayika ntumwa, ahubwo azobagaragariye muri marayika wiwe ntumwa nk'inyenyeri icibibatsi yo mu gaturuturu. Kristo inyenyeri icibibatsi yo mu gaturuturu ahagaragaye biciye muri marayika wiwe ntumwa mu gihe cy'ibiriko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami muri Amerika Latine na Karayibe. Mu munsi mushasha w'ikiringo hamwe no mu munsi mushasha hamwe no mu munsi mushasha w'ikimpumbi, aho umutwenzi utambitse, aho haboneka inyenyeri icibatsi mu gaturuturu, Yesu Kristo agaragariye mu mubiri w'umuntu muri marayika wiwe ntumwa. Mbega Kristo ntiyavuze ngo ubunesha nzomuha inyenyeri icibatsi mu gaturuturu? None ubunesha ku munsi wa nyuma ninde? Ni marayika w'umwami Yesu Kristo. Kubw'ivyo rero biciye muri marayika wiwe ntumwa, Kristo inyenyeri icibatsi mu gaturuturu arigaragaza agaca ibibatsi, akaduha ubutumwa bwiwe bwo munsi mushasha w'ikiringo hamwe no munsi mushasha w'ikimpumbi, kandi aratumurikira ugutahura ko yeje umuco wiwe kugira ngo dushobore gutahura yuko twashitse ku munsi wa nyuma mu kimpumbi c'indwi, kandi twarashitse mu kiringo c'indwi, ikiringo c'ubwami, kugira ngo twakire umuco wa Kristo, umuco w'inyenyeri icibatsi mu gaturuturu. Haryo kandi ari izuba ry'ubugororotsi, umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ni mw'ico kibanza nyene niho haboneka inyenyeri icibatsi mu gaturuturu, hanyuma hakaboneka izuba ryatse kandi ririko rimurika mu munsi mushasha, umunsi mushasha w'ikiringo, ikiringo c'indwi hamwe n'ikiringo c'ubwami. Niho Kristo atumurikira ugutahura hamwe n'ubugingo akoresheje ijambo ryiwe, kandi akadushurira amabanga yose ahwanye n'ikimpumbi c'indwi hamwe n'ikiringo c'ubwami, akatwuza ubumenyi bw'umugambi wiwe kugira ngo bityo tube mu kiringo c'indwi
mu kimpumbi c'indwi no kuvuga ngo ku munsi wa nyuma hamwe no mu kiringo c'ubwami turonke imigisha ya Kristo dutegurwe kugira ngo duhindurwe kuri uno munsi wa nyuma turonke bityo umubiri musha uwo Kristo yasezeraniye umwe wese muri mwebwe najewe kandi kuko nk'uko muzoronka umubiri mushasha umeze nk'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo kugira ngo mugire ishusho na kameremere ka Kristo nanje nyene nzoronka uwanje kandi twese tuzoba turi mu mubiri musha turi mu mubiri uhoraho tubaye ibihe bidashira turi kumwe n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo nk'abami n'abaherezi mu nganje y'ubwiza y'imyaka igihumbi hanyuma hamwe n'ibihe bidashira byose mwabonye imigisha ikomeye cyane Yesu Kristo afite imwe wese muri mwebwe muri iki gihe cya nyuma no mu gihe cya nyuma ahubwo azoba ari karagaragara nk'inyenyeri icibatse mu gaturuturu biciye muri marayika wiwe ntumwa. Turumvise ibanga ry'inyenyeri y'umunani. Murabona ko igihe umwana w'umuntu afise inyenyeri indwi mu kuboko kw'iburyo twebwe biciye mu byanditswe tubona yuko afise inyenyeri indwi, ariko wewe wihweje ushirutse umwete wewe uzobona inyenyeri indwi ari abamarayika ndwi ntumwa, kandi uzonabona n'inyenyeri yindi, inyenyeri y'umunani, kuko inyenyeri y'umunani ni Kristo, inyenyeri y'umunani ni umwana w'umuntu, kandi inyenyeri nkuru ifise mu kuboko kw'iburyo izo zindi nyenyeri indwi. Turumvise ibanga ry'inyenyeri y'umunani. Iryo ni ryo banga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ibanga ryo kuza kwa Kristo agaragaye biciye muri marayika we ntumwa ku munsi wa nyuma nk'inyenyeri icibatsi yo mu gaturuturu, ariko aratumurikira ugutahura hamwe n'ubugingo akoresheje ijambo ry'iwe, aduhishurira ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba kuri uno munsi wa nyuma. Turumvise ibanga rya bino bimenyetso, bino bishushanyo byo kwijuru by'inyenyeri, izuba n'ukwezi n'ibindi n'ibindi. Iyo tubwiwe n'Imana mu buryo bwo buvugishwa ikatubwira kuri bino bimenyetso, bino bishushanyo, twebwe dutegereza gutahura yuko bino bimenyetso, bino bishushanyo bitegereza gushikirizwa mu muntu runaka. Abahungu bose n'abakobwa b'Imana bashushanywa n'inyenyeri, n'abahungu n'abakobwa b'Imana. Rero Kristo ni inyenyeri icibatsi yo mu gaturuturu, kandi byongeye n'izuba ry'ubugororotsi, kandi we arigaragaraza kuri uno munsi wa nyuma ubwa mbere na mbere nk'inyenyeri icibatsi yo mu gaturuturu biciye muri marayika we ntumwa, kandi aratumurikira ugutahura, ariko aratumenyesha bino bintu byose bitegereza kubaho vuba kuri uno munsi wa nyuma. Muri iki kimpumbi c'indwi no muri kino kiringo gishasha, ikiringo c'ubwami arico kiriko kiratangura muri iki gihe ca nyuma, ibanga ry'inyenyeri y'umunani itagaragara mu vyeshuro Yohana igice ca mbere umurongo wa 20. Katurabe ibanga ry'inyenyeri y'umunani itaboneka mu vyeshuro Yohana 1:20, ariko iraboneka mu vyahishuwe 1:28, kandi iraboneka no mu vyahishuwe 22:16. Kandi mwitegereze, ntiboneka mu bintu by'ishengero ry'abanyamahanga, ariko iraboneka mu gihe c'ibiruko bizifuruka. Iyo niyo nyenyeri itaboneka mu bihendwe by'ishengero, ariko ikaboneka mu gihe c'ibiruko bizifuruka igaragaye. Ino nyenyeri igaragaye biciye muri marayika ntumwa hehe muri Amerika Latine na Karayibe. Icyo nico kibanza cyo kugaragara kw'inyenyeri y'umunani, nkuko ikibanza cyo kugaragara kw'inyenyeri ya mbere ariwe yari mpwemu yera muri mutagatifu Pawulo agaragaye,
kandi Pawulo yabaye inyenyeri ya mbere. Iyo nyenyeri yabonetse muri Aziya ntoya, iya kabiri yabonetse hariya mu Burayi, hariya mu Bufaransa, iya gatatu yabonetse mu Bufaransa no mu Bungiriya n'ibindi n'ibindi. Igihe cyose habonetse umwe muri izi ntumwa, habonetse imwe muri izi nyenyeri indwi mu kibanza aho Imana yamurungitse. Kandi igihe hagaragara Revera William Branham muri Amerika ya ruguru, habonetse inyenyeri y'indwi mu nyenyeri indwi mu bintu by'ishengero ry'abanyamahanga. Hanyuma mbega nta yindi nyenyeri igaragara? Haraboneka inyenyeri nini, haraboneka inyenyeri icibatse yo mu gaturuturu mu kibanza cya Amerika Latine na Karayibe. Kandi uko no kugaragara kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera, muri marayika we ntumwa, ariko aratumurikira ugutahura hamwe n'ubugingo hamwe n'ijambo ryiwe, atumenyesha bityo bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba kuri uno munsi wa nyuma. Kuri jewe ryabaye ibakora ridasanzwe kubana namwe muri iri joro, ndabashingira intahe y'inyenyeri y'umunani itaboneka mu vyahishuwe igice ca mbere umurongo wa 20. Kubw'ivyo rero ntiboneka haba muri Aziya ntoya, mu Burayi canke muri Amerika ya ruguru, kuko yari kuzoboneka ku munsi wa nyuma hamwe no mu kiringo c'ubwami, mu gihe c'ibiriko bizifuruka ngaha hejuru, mu gihe c'ibiriko bizifuruka mu kibanza ahari gushikirizwa igihe c'ibiriko bizifuruka. None ico kibanza ni ikihe? Kandi ni bande bantu bazobona iyo nyenyeri iriko iraca ibibatsi umunsi mushasha w'ikiringo turi hano muri Amerika Latine na Karayibe, ahari kuboneka, ahari kugaragara inyenyeri y'umunani, ibanga ry'inyenyeri y'umunani. Iryo niryo banga ryo kugaragara kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera biciye muri marayika wiwe intumwa. Mu kubona Yesu Kristo agaragariye muri marayika wiwe intumwa ku munsi wa nyuma muri Amerika Latine na Karayibe, mbega niki tuzotiriko turabona? Ni inyenyeri y'umunani itagaragaye, itabonetse mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, kuko ntiyari iyo mu bihendwe by'ishengero, ahubwo yari iyo mu gihe c'ibiriko bizifuruka n'ikiringo c'ubwami, no mu bantu, no hagati mu bantu, mu banyamerika Latine na Karayibe. Yesu imigisha Yesu Kristo marayika w'isezerano, inyenyeri icibatse yo mu gaturuturu, ese yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje, kandi vuba twese duhindurwe tunyakugwe kuri uno munsi wa nyuma. Murakoze cyane kuba mwateze umutima bikunze, kandi mwese mugire ijoro ryiza. Ndasigana hamwe natwe bundi busha umukozi w'Imana Revera ngaha ajejwe hano kugira ngo abandanye asozere nk'uko yamaze kubitegura, kandi Imana yobandanya kutumurikira inzira hamwe n'ino nyenyeri icibatse mu gaturuturu, itumurikira inzira y'ubugingo budashira. Murakoze cyane.